Ndasubiriye kubaha yambu ndetse mbaha n'ikaze mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri Mureshako yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye ikaze rero mu makuru y'iki gitondo, ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana namwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri Mureshako yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye ikaze rero mu makuru y'iki gitondo. Na makuru menshi cyane, na makuru abarundi muba mwanyegejwe haba muri politiki, mu nkino, indero, agateka kazi na muntu, ipereza ndetse n'andi yose abatandukanye abarundi muba mwanyegejwe. Mureshako yanyu rero mukunda cyane ya Isange TV ibashikirayo ikabaturukaniriza yose uko yakabaye. Dore rero zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu agira aze kugaruka ko canka se ari buze kwibanda ko mw'iki gitondo. Amakuru yacu turiyahera ku rupfu rwa Arengiyome Bunyoni, wari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Arengiyome Bunyoni, amakuru duhawe n'amasoko yacu nuko yaba yaryamiye ukuboko kw'abagabo. Ana makuru duhawe n'amasoko yacu rero akayaguye mw'ibohero rya Gitega, nyuma yuko yaramaze iminsi asaba ko urubanza rwiwe rwazunguruzwa ndetse agasaba ko yonarekurwa vy'agateganyo bivanye n'ukungene amagara ye atameze neza. Kuri ubu rero amakuru twahawe n'amasoko yacu aturuka mw'ibohero rya Gitega, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asohoye itangazo ridahumuriza umuryango wa Arengiyome Bunyoni ko Arengiyome Bunyoni yaba yitavye Imana, akaba rero azize ingwara ya diabete type D. Namakuru rero asohotse mw'iki gitondo avuye mw'ihwero rikuru rya Gitega. Namakuru rero azindutse arashabuza umuryango wa Arengiyome Bunyoni. Arengiyome Bunyoni rero yagirizwa amabi menshi cyane, nko kuba yari yarashakaga kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Si ivyo byonyene, kuko Arengiyome Bunyoni anagirizwa kandi kuba yaranyonoye amatungo y'igihugu. Turaza rero kubandanya mu makuru yacu kuri bw'idonido tubabarire kubijanye n'urupfu rwa Arengiyome Bunyoni ndetse n'ivyo yari yasavye mu rubanza ko vyokorwa. Mwene makuru kandi turaza kurabira hamwe ubuzima bw'umuyabaga Ivan Irakoze, kuko vyo babimeze kuri ubu ngubu bivuga ko yoba yasubijwe mw'ipereza nyuma yuko yaramaze igihe kinini ari mu mpimba. Na makuru rero mwatorokanijwe n'amasoko yanyu ari nayo yacu nyene ya Isange TV. Ndabasabye gufyonda asabone ndetse na partage kugira muraze murababambire kubona amakuru y'ibiganiro tubashikiriza kuri Mureshako yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido n'ubundi tugira duhere kubijanye n'urupfu rwari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Arengiyome Bunyoni yaba yaguye mw'ibohero rikuru rya Gitega, nkuko itangazo risohowe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse bikaba byari binavuye mu radio nkuru y'igihugu ariyo imaze gushikiriza iryo tangazo. Umukuru w'igihugu rero avuye mu gacerere aciye atangaza urupfu rwari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Arengiyome Bunyoni. Amasoko yacu rero yaganiriye n'umuryango wa Arengiyome Bunyoni na cane umukobwa wiwe Darirene Bunyoni. Yadutangarije ko kuri ubu ngubu ari ishavu ntangere bivanye n'urupfu rw'uyu umuvyeyi wiwe Arengiyome Bunyoni. Umutamukanyi wa Arengiyome Bunyoni nawe amosozi yabaye menshi kwigumya vyanse bivanye n'ukungene nyene yakundanaga fasha wiwe. Kuri ubu rero nta yindi nkuru iriko iravugwa ngaho mu Burundi nuko Arengiyome Bunyoni yamaze kujyamira ukuboko kw'abagabo. Reka rero tubandanirize amakuru yacu n'ubundi kubiriko biravugwa mu mpimba wari umuyabaga Ivan Irakoze. Kuri ubu ngubu hari kwibazwa ico yoba ariko arazira ahani nyuma y'imyaka 3 mu mpimba. Kuri ubu rero akaba yongeye gusubizwa mw'iperereza. Ivan Irakoze akaba rero ari umusore yavukiye mu Nyakabiga gahanyene i Bujumbura mu mwaka w'1993 nk'abandi rero batari bake mu rwaruka. Ivan Irakoze yarahunze igihugu muri 2015 aja kuba mu gihugu c'Ubuganda. Muri 2022 nibwo yibaza ko ngo yahunguka. Narirya twari dufise umukuru w'igihugu mushasha ariwe Evariste Ndayishimiye.
ahimiriza impunzi guhunguka zikagaruka kubaka igihugu cabo c'amavuko. Ivan Irakoze yasanze bitoroshe ngo kuronka akazi ngaha mu Burundi, arahava yiyumvira ko ngo yosubira mu gihugu c'ababanye c'Ubuganda kugira aronke ico yoba ariko arakora. Gusa amakuru twahawe n'amasoko yacu avuga ko ico gihe nyene bitamworoheye. Ageze ku rubibi mu Kirundo ngo yaciye afatwa n'iperereza ryo ngaha nyene mu Burundi, mu nyuma hava ajanwa mu mpimba i Bujumbura. Ubu yagira akwize imyaka 5 mu munyororo nyene ngaho mu mpimba i Bujumbura. Amakuru twahawe n'amasoko yacu ku gatandatu uheze kwigenekerezo rya 15 Ruhuma 2025, Ivan Irakoze yarasohowe ibohero rikuru rya Mpimba, bivuga ko yaciye asubizwa mu gasho mw'iperereza. Ibi akaba rero ari ibintu biteye amakenga ku Barundi ndetse no mu mabohero atandukanye. Nkuko rero amakuru n'ubundi duhabwa n'amasoko yacu mu mategeko bavuga ko ngo bino bintu bitemewe. Umuntu ngo yamaze gushika mu minwe ya aparke canke y'ubucamanza ngo ntashobora gusubira mu gipolisi kwa OPG. Ngo benshi mu basubizwa mw'iperereza baragirirwa nabi cane, ugasanga ngo baranamazeyo imyaka itari mikeyi, imiryango idafise uburenganzira bwo kubabona. Hari ndetse nabo ngo bishika bakaburwa irengero ryabo. Abaryango ba Ivan Irakoze barahangayikishijwe n'ubuzima bw'umwana wabo, ntibazi ngo ico umwana wabo ariko arazira. Turasabye umugwi CNIDH ukurikiranira hafi ikino kibazo. Turasabye kandi General Major Elidefonsi Habarurema arongoye iperereza SNAH Kongo yohagarika iyi ingendo aharaye, ikindi kandi inyuranye n'amategeko. Turasabye kandi umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona ko yohagarika bino bintu bitaragera ku rugero runiniya, akubahiriza ndetse uburenganzira bw'abanyororo. Turasabye kandi ubuzima bwa Ivan Irakoze kuba bwokingirwa kandi ko uburenganzira bwiwe bwose bwubahirizwa hisunzwe amategeko. Reka rero tubandanyirize amakuru n'ubundi ikuye ariko aravugwa kubijanye n'urubanza rwa Arengiyome Bunyoni yari yasavye. Sentare ntahinyuzwa yaraye yaseko General Arengiyome Bunyoni arekurwa vy'agateganyo mu ntahe y'icesi yo kuwa gatanu uheze kwigenekerezo rya 14 Ruhuma 2025. General Arengiyome Bunyoni yari yasavye sentare ntahinyuzwa mu gisata c'agasamburamanza ko yoba arekuwe vy'agateganyo kubera amagara yiwe atari ameze neza. Bunyoni yavuga ko arwaye diabete de type D ari nayo ndetse yaba yamugandaguye, akavuga ko rero igeze kure nyene ngo kabanditse yaranavuga ko imiti ataco ngo ikimufasha kinini. Yanavuga ko kandi ngo abayeho yugaranywe agasohorwa iminota 30 gusa, naho nyene ngo bigakorwa kabiri mu ndwi. Bunyoni yavuga ko atinya ko ngo azohava apfira ahanyene mu munyororo. Ivyo rero ari navyo nyene byanamushikiye, akaba yaciye agwa ngaho nyene mu munyororo mu gashoko ngaho nyene Igitega. Sentare yari rero yamwemereye ngo kumwishura mu masaha 48, ari navyo nyene byakozwe ejo haheze. Sentare ntahinyuzwa yashinze ko igisabo ca Bunyoni atashingiro ngo cari igifise. General Arengiyome Bunyoni rero bikaba byari biteganyijwe ko yari kubandanya agapfungwa, mu gihe rero kuri ubu ngubu ubuzima bwe bwamaze kuva kwinosi ndetse yaciye aryamira ukuboko kw'abagabo. Mwitangazo ryasohowe na perezida w'u Burundi Arengiyome Bunyoni abicishije kuri radio nkuru y'igihugu iragira iti: Arengiyome Bunyoni wari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi kuri ubu ngubu yajyamiye ukuboko kw'abagabo. Turahoreje umuryango wa Arengiyome Bunyoni, umutambukanyi wiwe ndetse n'abana biwe asize.
Iri tangazo kandi ribandanya rigira riti arenga iyo mu Bunyoni yajyamiye ukuboko kw'abagabo mw'iri joro ryo kuwa mbere, akaba rero yaguye mw'ibohero rya Gitega. Iri tangazo kandi ribandanya rivuga ko arenga iyo mu Bunyoni yoba yazize ingwara ya diabete type D, nkuko nubundi arenga iyo mu Bunyoni yari yamye abisaba ko iyi ngwara, abivuga ko ingwara ariyo izomuhitana igatuma agwa mu bitaro, agwa nyene ngaha muri iri bohero. Arenga iyo mu Bunyoni rero akaba kuri ubu ngubu yaguye mw'irohero nyene rya Gitega. Itangazo risohowe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye abicishije kuri radio y'igihugu, ikaba ari ngo nyene agabishije umuryango wa Arengiyome Bunyoni. Natwe rero turahojeje umuryango wa Arengiyome Bunyoni yamaze kwiryamira akaboko k'abagabo, Imana imwakire mu bayo. Arengiyome Bunyoni yavugwa mu mabi menshi ngaha nyene mu Burundi, haba mu banyagihugu ndetse no mu banyororo batandukanye. Murabizi neza ko Arengiyome Bunyoni yafunzwe yagirizwa kuba ngo yaragira agandagure umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Sivyo gusa kuko Arengiyome Bunyoni yanagirizwa kuba ngo hari amatungo y'igihugu yariye, muko rero intahe yaciye ifatwa Arengiyome Bunyoni ajanwa mu gasho. Kuri ubu rero Arengiyome Bunyoni akaba ubuzima bwe burangiriye ngaha aguye mw'ibohero rya Gitega. Reka rero duhoze umuryango wa Arengiyome Bunyoni, birashika twese niyo nzira. Gusa reka dusozerere amakuru yacu ngaha tubarira umuryango wa Arengiyome Bunyoni ko wo kwihangana nyene atakundi ivyo genda, twese ariyo nzira. Reka rero mwe babanyi twabanaga mu makuru y'ibiganiro twabashikirizaga kuyimurisha kuri yanyu mukunda cyane ya Arengiyome. Reka dusozerere amakuru yacu ngaha mwe babanyi twabanaga mu makuru y'ibiganiro twabashikirizaga kuri yimurisha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ryari iteka n'umunezero ntangere kuba twari kumwe namwe mu makuru y'ibiganiro twama tubashikiriza kuyimurisha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka rero ndabibutse mu fyonde sabone na partage, maze mujye mu babambere kubona mukuru y'ibiganiro tubashikiriza kuyimurisha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka rero dutere yambu abadukurikiraga bari mu mitumba itandukanye, ibisagara bitandukanye, amazone atandukanye, uducimbiri dutandukanye n'intara zitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi. Dateye yambu kandi abadukurikira bari ngaho mu makungu nk'abari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Republika Iharanira Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Malawi, Mali, Afrika y'ubumanuko ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byo ngaha kw'isi tutabashije kudondora. Reka rero ndabashimire mwese twabanaga mu makuru yacu. Turaza gusubira mu makuru yo ku murango, turaza gusubira mukomeze kugira ibihe byiza. Amakuru yacu yo nakagaruka, turaza gusubira mu makuru yo ku murango.